turabimenyereye biramaze no kudushikira turi no mwibarabara tugahura n'umuntu agwaye indwara yo mu mutwe benshi dukunda kubita ngo nabasazi rimwe rimwe ugasanga uramuzi canke n'umuzi canke ukamumenya bivanye n'inyifato umubonanye canke ugasanga uramwitiranije n'iyindi mibereho yiwe mibi ariko ukamwitiranya n'umuntu iyo afise indwara yo mu mutwe. Uyu munsi rero aha mubona turi ni mu kigo cakira abantu bagendana izo ndwara zo mu mutwe co mu Kamenge benshi bamenyereye ku izina ryo kwa Rojanti. Twegereye rero umuganga umwe muri abo bakira abo bagwayi atubwira ukuntu babakira n'ukuntu babafasha ukuntu babamenya n'ukuntu babakira. Nitwa Rukundo Fidelite abantu umuganga mukuru ngaha kuri kino kigo cakira kikongera kikavura abagendana indwara zo mu mutwe. Ndahakoreye n'umwaka ugira indwi ariho ndiko ndabafasha ngerageje kubaha umwidondoro w'ikigo mu majambo make. Ni ikigo catanguye haraheze igihe kinini kandi cagiye kirabaho mu mice myinshi kuko mu 1977 niho ishengero katolika ryasaba abafurera b'urukundo yuko bogira ikigo cakira kikongera kigafasha abagendana indwara yo mu mutwe. Mu 1979 leta y'u Burundi iciye mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu nayo yarasavye yuko bogiranira amasezerano n'abafurera kugira nabo bashobore gufasha abo bantu bagendana indwara yo mu mutwe. Rero iki kigo catanguye gukora mu 1980. Ni ukuvuga ko mu 1990 niho baciye baheza barugurura n'uburaro bw'abagendana indwara zo mu mutwe ari byo no kwita hospitalisation mu rurimi rw'igifaransa. Mu byo rero dukora ngaha muri kino kigo turakira abo bagwayi bo mu mutwe bivanye nuko baba bameze. Hari abavugwa bagataha, hari abavugwa bakinjira mu bitaro tukabafasha bari mu bitaro, hakazogera igihe baheza bagataha. Uko kuvura rero ntituvura nka kurya basanzwe bavura izindi ndwara zisanzwe, bisaba ubuhinga kandi bigasaba n'abantu benshi arivyo twise l'équipe multidisciplinaire. Hari abafasha mu kubumviriza, hari abafasha mu kubavura babaha imiti, hari abafasha mu kugira ngo bamenyereze ababa baratanguye gufata iyo miti uko bokwigenza, hari ababafasha mu kugira ngo bababwire nibamara kuva ngaha uko bazobaho mu miryango yabo mu yindi miryango. Hariho n'abandi ndetse babafasha mu bijanye no kwemera kugira ngo babafashe babakingire ivyo kwihebura ntibabone yuko Imana umenga yarabibagiye kuba bafise iyo ndwara yo mu mutwe bagendana. Kumenya yuko umuntu afise indwara yo mu mutwe nk'uko nabivuze bisaba ubuhinga kandi bisaba uburyo bwinshi. Ni ukuvuga ko umurwayi wo mu mutwe umurabira ku bintu byinshi. Uraraba inyambaro yiwe, uraraba uko aje asa, yasokoje atasokoje, impuzu aje yambaye, uko atambuka, uko avuga, uko atwenga. Ivyo rero tubishize hamwe turashobora guheza tukavuga tuti umuntu agendana indwara yo mu mutwe canke ntayagendana. Ahanini ibimenyetso bikunze nko kwibonekeza, hari ahaza kugira ko abura itiro, hari ahaza bivuga, hari ahaza avugirwa n'abandi. Akenshi iyo bimaze gushika kure aza ababanyi bamuherekeje, abavukanyi, ikibano, abajejwe umutekano, bagaheza bakatubwira ibimenyetso afise.
muri ivyo bimenyetso rero nk'uko nari natanguye kubivuga, hari ahaza kubwira ko atatiro agira, hari ahaza akubwira yuko canke bakubarira yuko akubitana, ko agwana, ko hari aho bishika akigirira nabi, ko hari aho bishika akigunga, akiyugaranira nko mu nzu, akumva ko ata muntu n'umwe ashaka kubona, akakubwira ko yumva amajwi, akakubarira yuko yumva umenga ntakwiye kubaho, yumva yopfuma apfa. Hari naho ata umuryango akazogenda bakazomurondera bakamubura, kumbe yagiye kumbure kubera ayo majwi yoba yumva, akaba ari byo yamubwiye, agahaguruka akagenda, mukazoja mu vyo kumurondera, canke agafata amatunga y'umuryango akayonona, uwo bahuye wese akumva yomuha amahera, amatongo afise akumva yo yagurisha, ubutunzi afise uwo bahuye wese agaheza akumva kumenga yohumuha. Ibimenyetso vy'ingwara yo mu mutwe nukuri ni vyinshi rwose, umuntu ntiyoja ku muriri ngo abivuge vyose abiheze, vyofata umwanya ukwiye. Ni ukuvuga yuko ibimenyetso nk'uko navuze, ingwara yo mu mutwe aho ahanini nariko ndabasigurira ibijanye n'ingwara bita amapsikose cane, amadepression mu rurimi rw'igifaransa, arizo ngwara bakunda kuvuga ngo zo kwigunga. Mugabo hariho nk'ingwara bakunze kuvuga yitwa rudadaza, ariyo mu gifaransa bita epilepsy. Iyo ngwara akenshi turafise igipimo dukoresha, electroencephalogram, umuntu agaheza akabona yuko umurwayi ayigendana canke atayigendana. Mugabo muri izo ngwara zindi zo mu mutwe ubundi dusanzwe tumenyereye twumva, nta gipimo umuntu yovuga ati niyo nakora iki gipimo ndaza guheza cimbona vy'ukuri ko umurwayi afise ingwara yo mu mutwe. N'ikimenyamenya kubera akenshi umuntu abaza ati iyo ngwara yo mu mutwe yobiva kuki, birashobora no gutuma bisha bitwereka yuko ibipimo nyamukuru atavyoba bihari, ahubwo ahanini tugerageza kubaza mu kibano, tukabaza uko umuntu yabayeho kuva akiri muto muri kahise kiwe, aho asanzwe aba, aho asanzwe agendera, aho asanzwe akora, canke naho ugasanga ni umuntu ashobora kuba yarafashe ibiyayuramutwe, maze bigaheza bikamuzanira iyo ngwara yo mu mutwe. Rero tugerageza gufashanya tukabaza kugira ngo twumve ko twomenya ico iyo ngwara yavuyeko, nayo ahanini nta gipimo n'ukuri umuntu yovuga ngo kirahari co gupima ingwara yo mu mutwe. Ndiko ndagerageza kuraba naho ata giharuro nyezina noba mfise muri uno mwanya aho ndababwira nti abo tugeze ko kuvura uno munsi boba bangana uku, ariko ndabona yuko ku mwaka bagenda baragwira, kandi n'ikimenyamenya nuko usanga n'imigwi tubashiramwo mu kubavura tubona yuko hagera igihe ibitaro bikuzura. Nk'uyu munsi turiko turavugana, ngerageje kuraba abari mu bitaro barashika nko kwijana na 57, twitwa ko turekuriwe kwakira nk'abatarenga nk'ijana na 200. Muca mwumva rero yuko ku munsi abagwayi baguma bagwira, abatwitura baguma baba benshi, aho sinagiye mu bivuza bataha uko boba bangana, naho nyene aho tubona yuko biyongera uko indwi ihera, uko ukwezi guhera. Murakoze. Ikiganiro cacu rero cy'umunsi gihereye ngaha, ariko nikirangiye hariho iyindi suite izoza. Mwumvise ko batwidondoye baratubwira ukuntu bakira abantu bagwaye umutwe n'ukuntu babamenya, ariko byinshi tuzobimenya mu kiganiro kizokurikira, aho bazotubwira uburyo babavura, batubwire niba hariho ingwara zo mu mutwe uburyo zoba zitandukanye n'ukuntu babakira bakazibavura muri ubwo buryo butandukanye bwazo, kandi bongere batubwire niba zoshobora kuba bahura navyo mu kazi kabo ka misi yose. Mwakoze kudukurikirana rero, mugire ibihe vyiza, naho ubutaha.